Hola hola guys, my name is Tuyikeze Magnifique, ndi Burundi kazi, ifise imyaka 18 gusa. Natanguye gukora rap araheze imyaka itanu, mva ko nayitanguye à 13 ans nari nkiri umwana muto cyane. Abenshi mushobora kwibaza ko byari biri muri adolescence cyangwa ikindi kintu, ariko it was really lying me, and kumva ko umukobwa ashobora gukora rap mu migenzo y'ikirundi byarangoye sana. Got many struggles. N'ubu hariho abantu batarabyumva neza. Actually for my parents, kuba nkora rap ahanini abenshi bavyumva nk'ubutandero, abandi nabyo bakavyumva ubutandukanye bitewe nuko babona ko I'm gay, and then kandi tuba tuzi ko ibintu nk'ivyo bimenyera aho ngusana. Ariko ahanini rap yanje nayitanguriye muri eglise, muri church, nkora gospel. Rap yanje ahanini ishingiye ku kuri, si bya bintu novuga ngo bizo kwiyemera ngo ndasivyo niyemera ko canke ngo naciye mu buzima bubi novuga wapi, ahubwo novuga ngo kima umunezero jewe no gushikiriza message abo nshaka kwishikako ahandi nkavyumva nko kwinezeza. So urumva ko it's so different from others. And then kuba ndi hano uyu munsi nashaka kubatumira muri competition ikiraba ya kakea izoba le 20 décembre, doze kugira ngo wumve impano z'abantu turi kumwe, not jewe gusa ariko hariho n'abandi benshi bacana imistari ata uzonyumve ushaka kunyumva nyimba nkonze. Come on to see me and support me again, and then kuhaba kwanyuze bamugisha kuri twebwe turabatumiye. You welcome and I love you so much.